Nkuko umusanzu bimenyereye igice isaha zitatu turabona tugenda turaganira kuri ibi nabiri. Uno munsi turi ku munsi wa kabiri igenekerezo ry'umunani ukwezi n'umunani mwaka wa 2023. Mbako na ibintu by'iminani uno munsi rakikijwe sindagikora ni jenyene ni kumwe hano nabigeme babiri basaba tumire oya ahubwo rero tuko turakorana nk'abanyamakuru n'abamenyesha makuru reka mbere ariya hirya naho rero umugabo atari se n'uvuga izina cyangwa n'umugore atari mama wawe ni hatari urashobora kwidondora uramutse nawe baradukurikirana kamere. Mwaramutse ariko baradukurikirana ku mazina ni Niyonkuru Francine. Niyonkuru Francine uri hereje Niyonkuru Francine umugema agenda n'umuga bwo kutabona ariko arimenyereza mu biganiro kuri Radio Rema. Kuva bimenyereje ura ntushubeshe barakamiritse ariko rero Fara nizera ko waraye neza cyane mwibarabara aho waciye bumvise kuko sinapfa nguvuga ngo wabonye bumvise abantu bavuga neza byari bimeze neza. Nuko rero hama ku rundi ruhande ndi kumwe n'ubundi mwigeme nyene ashaka kwidondora. Ego nitwa Kado Ravel nanje nkaba ndiko ndimenyereza mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru kuri Rema FM. Yako ndabona umengo nzoteba abarundi yuko ino radio izwi neza mu bene gihugu kubera ko ari ya mbere mu kuvuga ibyiza leta yacu ikorera ugwaruka cane cane leta mvyeyi. Yego murakoze. Ugwaruka n'abakuze bose kwe ariko hakuru n'ugwaruka kuko murumva ko mwaramuse yuko na nyine cyubahiro yaravuze ati byaganibere mu jama ugwaruka nico gituma rero ugire wihende ngire byongo ugwaruka muraruwe hamwe rero nuko nababwiye ko turi batatu no munsi muri kino kiganiro hanyuma rero bya sinzi uko umuyobozi abadukira umuyobozi reka kumure ikibazo cya mbere mvugane na Kado Ravel. Niteka cyane kukwakira hano kuri Rema FM. Niteka kwakira nk'umuntu w'umunyempano kandi ashigikira umunyempano. Turashaka kumenya turabizi yuko urongoye ikigo sinzi ko bari ikigo canke Manak. Turashaka kumenya tout d'abord Manak ni iki Manak ni iki gisiguye amajambo yose no. Ego nitwa Niyukuri Libe hanyuma nkaba ndi umuyobozi mukuru wa Manak nkuko mwari mubivuze. Ariko so bwa mbere ntumigwa kuri Rema FM bisigura yuko abanywanyi ba Rema FM basanzwe banzi ariko mu byukuri uyu munsi novuga ko nje mu isura nshasha kubera yuko dufise ibidasanzwe hano kuri agenda. Ubwa mbere twaheruka umwubahwa Renine Imana ariyo antumira tutaragira ico no kwita lancement officiel no kuvuga gukorera ku mugaragaro. Uyu munsi rero ibikorwa vya Manak biri ku mugaragaro mbere mumpaye uburenganzira nkaba noca ngira ko nkumbure ndabamenyesha ivyo nipfuza ko ndashikiriza abene gihugu cyane gose. Nkuko musanzwe mubizi twebwe twaravuze yuko muri Manak dukorera ku murongo wa leta kuko nk'ubu bavuze bati imigambi leta izoshiramwo inguvu n'uburimyi n'ubworozi n'ubuhinga mvabwenge n'iki byose wowe ugacuja kwiyimbira ivu canke kwicira ibiti kandi ivyo bintu atahano na hamwe leta yavuze yuko izobikorerako mu bisanzwe uciye munsi y'umurongo w'amategeko mvuge ngo agenga igihugu. Twebwe rero nk'abantu tuzi neza ivyo leta itwipfuriza nk'ugwaruka twahisemwo yuko twegeranya abahinga mvabwenge bose mu gihugu mu mice yose. Kandi tuvuze abahinga mvabwenge sinzi ngira ngo Renine arabizi uvuze abahinga mvabwenge hano mu gihugu iwacu abantu baca bumva aba artiste bibujumbura aba baririmbyi bakomakomeye bazwi mugabo twebwe muri Manak twavuze yuko uriya mwene gihugu ari ku mutumba ari mu gacimbiri inyuma y'imisozi hariya mu myonga bariya bose dutegerezwa kumenya ubuhinga mvabwenge bafise ni bwoko ki
ubu turiko turagira ngira ngo turi ibiharuro bigeze mu vya nyuma na nyuma bakuru b'intara twashizeho muri Manake basa n'abariko baraheza ivyo twita ama statistique ibiharuro ntabesha bivuga abahinga mvabwenge ni bande bakeneye ubufasha bumeze gute. Rero novuga yuko ico gikorwa tukigejeje kure mugabo ntatebeje ngo niharira ijambo novuga yuko koperative yitwa Sopak uyu munsi niyo twaje kuvuga ko kugira ngo abo bene gihugu bayimenye yarayemewe n'amategeko bamenye nico ije kubafasha. Murakoze. Sopak none ihurikiyemo twumvise ko ihurikiyemo abafite ubwenge mvabwenge ubuhinga mvabwenge mvabwenge mu gihugu hagati hamwe ni Bujumbura kuko benshi usanga bihariye bakitaho cyane Bujumbura kurusha mu gihugu hagati. Mbega ni ubuhinga nyabaki, mbega ni bwose, ni bujanye bugenegene bwose, mbega barinzi uzombamwo abakinyi ba filime tuzombamwo. Murakoze kuri ico kibazo. Ndabibutse yuko ubuhinga mvabwenge turadondagura mvuge ngo ubuzwi cyane canke ububoneka gose, ubwo bundi butaboneka canke abarundi batazi yuko banafise tuzogenda tubushika ko hanyuma muri iki kiganiro turaza kuvuga ubuhambaye tuzoherako. Mumaze guhera kuki, mumaze gushika kuki? Nivyo nagomba ndondagure. Aha atwe tuzokorana n'abafise impano yo kuririmba, abafise impano yo gukina amareresi, abafise impano yo gucapa, gutwenza abantu bimwe bita comedy, hanyuma kandi tuzokorana n'abafise ubuhinga mvabwenge bwo guhingura ibihinyanyugwa canke ibikogwa n'amaboko vya hani wacu. Tuvuze artisana tuba tuvuze bajya bajisha inkoko, bajisha ibiseke, bazi gufuma amashuka, bazi kubumba inkono, bazi no kubumba nibindi. Hariho nivyo bita scripture. Abantu benshi bazi ko kubumba ari vyabatwa, ariko mperuka kubisigura yuko mpejeje kwiga kubumba muri kaminuza. Abantu ntibumva ingene umuntu ashobora kubumba atari umutwa. Rero bamenye yuko uyu munsi kubumba atari vyabatwa, kandi nabo batwa nyene turiko turabakarihiriza ubwenge kugira ngo bige kubumba ibindi bitari n'inkono. Murakoze. Wavuze ko wakoresheje imvugo tuzo, nukuvuga ko ntibaratangura gukora muri Sopak. Sopak ntiratangura gukora ku mugaragaro. Sopak yarayirose impusha muri nondwi nyene, bisigura yuko tugiye kuja ku kivi. Ivyihuta cyane ngira ngo nivyo noca ngira ko ndabashikiriza. Ngira ngo imbere yuko Fani ambaza ikibazo yari yateguye, en fait ngaha tuvuga yuko abahinga mvabwenge mu gihugu cose botangura kugwiza umwimbu. Nukuvuga ubu batangure kuja ku kivi, uwuzi kujisha abarajisha, nimba ari biseke abarabijisha, nimba ari uwuzi kuririmba abarandika indirimbo ziwe abarazitegura neza, nimba ari comedy. Kuko abahinga mvabwenge abantu benshi burya ntibazi n'ubuhinga mvabwenge ingene bukora. Hari faze zitatu. Iya mbere murambabarira bimwe ndaza ndabivuga no mu gifaransa kuko hariho ikirundo usanga kinagoye. Umuntu arabanza akaryama, abantu benshi bavyita meditation. Muga kubera ko atazi kwandika, atazi gusoma, bikamubana ikibazo ingene yereka nk'abashaka kumufasha vyanditse. Ko twasavye ko abahinga mvabwenge bose babizana vyanditse, kuko ni ivyo twita projet canke n'ugufasha canke uja kukushirira mu mategeko vya bindi wiyumvira afatira ku vyo wamuhaye. Rero nta kuntu ubimuha ku munwa, ubimuha mu nyandiko. Ariko n'abatabizi baze bandikishe kubabizi. Hanyuma faze ya gatatu yerekana ubuhinga mvabwenge nico twita realisation. Kuja gushira mu ngiro rero ya meditation, ya conception, hanyuma gacuja rero kubipratika rero ni kujya kuntu usaba uti nyakubahwa Manake turagusavye, bakatwandikira bati je ndafise igiteramo nshaka yuko mwodufasha mukadushigikira. Twebwe ubu dufise abajene bashika 17,000, tutongeye ko abakuze tuca turenga 200,000. Dushobora guhamagarana mu gihugu cose tugakora nk'igiteramo, canke dufise nk'igikorwa kanaka tukamenya ukuntu dushigikira umuhinga mvabwenge. Ntihagire rero umuhinga mvabwenge mu Burundi asubira kumva yuko ari wenyene, agende ngo yigunge abe wenyene. Eka ubu naje hamwe n'abandi twashize hayo mahuriro bita Sopak, intara ku ntara, ku buryo nibaza yuko mu kiganiro gikurikira nari navyemeye ko nzobitunganya neza, nkaza nzanye n'amanimero y'abarongoye intara
bibaye ngombwa n'amakomine tuzobabaha kugira ngo ntihagire umuhinga mvabwenge n'umwe abura uwo yiturako donc uwashikiriza akamubakiye. Murakoze. Yafara arafise nawe kumurakabazo ngira agomba kubabaza. Murakoze, je ndumva vraiment nagasha ni ibintu biryoshe cyane, ariko rero nagomba ndakubaze, none burya kuri ico gitigiri muvuzeza mumaze kuronka mugwaruka bafise izo mpano zitandukanye, mwoba mubona ko tuvuze ugwaruka ruhurikiyemwo abafise impano ego zitandukanye kandi bafise uburyo butandukanye, ahandi ko ndavuga nko kubijanye n'abamugaye, nabo nyene mwoba mwarabiyumviriye ko mbega ko kenshi mu migambi iriko irategurwa umengo ntibagaragara cane, mwoba mwarabashizemwo? Murakoze Fani kuri ico kibazo, ariko ngire ko ndaguhumuriza yuko mu byo nayaze na nyakubahwa cane umushikiranganje ajejwe ivyo gufatana mu nda, harimo ico kibazo mbere twaragikoze ko cane, turagiha n'intumbero yuko abagendana ubumuga bo muri Manak canke ama cooperative n'ama societe n'amashira hamwe akukira ico kigo Manak, yuko abo ahubwo bazofashwa mu bambere haba muri renforcement de capacité, no kuvuga mu kubakarihiriza ubwenge, haba kandi no mu kubashikiriza nk'agafashanyo kajanye n'ivyo twita matière première, no kuvuga ibikoresho by'ibanze bishobora kumufasha gutunganya udukorwa twiwe. Murakoze cyane. Mbega none ubu nk'uwo bari karatwumviriza dukurikirana hari turiko turavuga ngo Sopak yaraye ihawe uburenganzira bwo gushira imirimo ku mugaragaro itangura ikora, twoca tubiha nk'umwanya ungana gute kugira ngo nk'uri karatwumvira afise ibishushe atangura bitura? Nibaje kwiyandikisha ku bakuru barongoye Sopak mu ntara, mu makomine harashari kare kugira ngo dushinge y'inzego, uretse hamwe mu bavyumvise kare, wabo wabumva kare mbo renene ndazi kako kantu yama gakunda gose kukavuga, yawo bavuga rimwe akumva gatanu. Hariho amakomine yavyumvise kare, bo nkaho mvuka urumva yuko bitohara mu Kirundo amakomine hafi ya yose ari ku kivi, hariho n'ayandi makomine nka za Bukeye, nka komine Bukeye yabaye ya mbere mu rwego rw'amasopake, za komine Cankuzo, hariho amakomine yabishwashwanutsemo cane ku buryo twe tugira tuti bobera karorero abandi, za komine Kayanza na Gatara n'ahandi, ku buryo usanga abo bahinga mvabwenge ari nabo dushira mwayo mabanga yo kurongora iyo koperative. Bisigura yuko nimba wewe uri umurimyi ukaba uzi yuko uwagiye kuguserukira ngo agusabira imbuto, azi ubwoko bw'imbuto, azi amazina y'imyavu y'ikizungu umukeneye, umva ntimworungika umuganga ngo aje ko basabira umwavu wo kurima. Nico gituma natwe abahinga mvabwenge twabahaye ikibanza kinini cane ku buryo ni muyinga ubu mu nzego harimo abagendana ubumuga bari mu izo nzego nyene za cooperative Sopak. Bisigura yuko rero mutibagiranwe namwe. Murakoze cyane. Yego. Mbega mwamfise igitigiri ntarengwa caboshobora kwitura ico iyo cooperative Sopak? Mu bisa hashobora kuzoba hari abahinga mvabwenge, abantu bafise ubuhinga mvabwenge benshi cyane gose mu gihugu, na cyane cyane ko mutakora Bujumbura gusa makore mu gihugu cose. Hashobora hahoza abantu benshi cyane birenze uko mwavyumvira, kuko barose opportunité yo gushikiriza ubuhinga bwabo. Mbega mwamufise igitigiri ntarengwa kugira ngo abashobora kwihuta bihute, canke mwamwakira bose kugira ngo umwe wese atuze abanze ategura ivyiwe? Mu rwego rw'amategeko agenga ivy'amakoperative mu gihugu, mbere mbonereho akaryo ko gushimira Anakope cane, kuko Anakope ni ikigo kijejwe gutunganya ivy'amakoperative mu gihugu. Uravye ingene badutunganirije amategeko, nibo baduha amategeko mu bisanzwe, ivyo bita ama statut. Uravye ingene babitunganya neza, ingene bugurura imiryango kugira ngo umwene gihugu wese yisanzure mu bijanye haba mu vy'ubutunzi canke mu gushikiriza ivyiyumviro byo twita droit d'expression, nibaza yuko bitomoye gose. Harabo bita les membres fondateurs ba coopérative, no kuvuga abashinze ishira hamwe.
abo rero usanga ari abantu batarenga 105 majana 200 abo bagatoranywa mu gihugu cose no kuvuga bavyumvise kare mugani wa Renine ndamutoteza gose kuko Renine numwe mu basore baciye ubwenge kandi yamafasha ugwaruka kugira ngo rushike kwiterambere impanuro ziwe nyinshi twarazigikoreye ko kandi byaragenze neza mbonereko nakajyo ko kumukengurukira nawe ugomba na pastor gafaranga rero mu byukuri nta gitigiri muri koperative gisabwa uvuga ngo turugaye imiryango oya ahubwo abo twitare adera aba membre fondateur urumva bo bategeza kurya bwa buki bita ikimamara kiri ku mutsama mugabo abandi bitwa rezadera no kuvuga baza kwiyandikisha basaba kwinjira muri koperative abo rero nta gitigiri tugira kandi tugasaba yuko bumva ineza tubaronderera ngaha ndashobora kuguha karorero nk'ubu twavuze yuko muri Manake tugomba twugurure ikigo canke galeri rusangi inzu y'ubudandarizo bw'ivyo bahingura aha ntitwaje kuvuga amajambo gusa s'il vous plaît twaje kwerekana yuko ikiganiro cuno munsi kiza gushimikira ku bikorwa mvabwenge ingene bishobora kuvyara amafaranga nibaza ko ntabeshe mu kiganiro cabanje hano nari navyemeye yuko nzoza kubisigura aha rero ubutigurageze muhinga mvabwenge ufise ivyo uhingura ivyo bintu byose wewe wita ko bisuzuguritse bizane bishikiriza ukurongoye muri Sopake ngaho mu ntara nawe araza amabwiriza twabahaye y'ingene aca bishikana muri ico kigo Manake hanyuma naco kibidandaze kandi hazubahirizwa amabeyi tuzoba twumvikanye ko n'ingene aho hantu tuzokorera muzohora muronka access yo kubishora mu mahanga kuko n'aba diaspora bavyipfuza bavuga bati jewe shaka munzi wanje manike ibintu vyo mu muco wiwacu hariho uburyo turiko turabitunganya ku buryo bizova mu gisagara ca Bujumbura bija kuri poro bija ku kibuga c'indege inzira yose vyocamwe naho vyoca ku mipaka bizoba bikingiwe kandi ntavyo kuvuga ngo harimwe amakenga eka tuzogira amasezerano yanditse kuko turaza abantu benshi bagiye begeranya donc ibikoresho by'abanyamyuga hanyuma ugasanga barakubisa abantu ku ntoke gukubita abantu ku ntoke sinzi ko icari kirundi ego ugasanga umuntu yegeranije rezo ujedare z'abanyamyuga ngo arazishoye ngo Tanzania ngo azitwaye abanyamyuga bakazorindira bakabura baraje kutwitura muri Manake turababaza noti none twerekaho mwandikiraniye yuko batwaye ibintu byawe ngo wapi nta na hamwe kweri ngo urumva ngo baraje ngo tubahe ngo baje kutudandariza ati amaso yaheze mu nzira kandi bageze kure n'abanyene muri za Kayanza hari abantu bakora ibirato n'amasahani meza cyane mu amasahani mu biti bariyo mu Kayanza bariyo beshi kandi siho honyene abo rero twe tubabwira tuti nibabizane muri galeri rusangi canke mu nzu y'idandarizo rusangi ya Manake kugira ngo bigurishwe abantu bareke kwicwa n'ubukene kandi twarose ahantu dushobora gushira ibintu vyabo nk'aba bahinga mvabwenge nabo bakora ubuhinga mvabwenge butadandazwa muri galeri ndavuga comedy ndavuga musique ndavuga théâtre ndavuga acrobatie n'ibindi bikino vyerekanwa aba muri leta processus twigeze kure dusaba itongo ryo gukoreramwo ibikorwa byo kubaka salle de spectacle nagomba menyesha abarundi n'amakungu yuko leta yacu yarayiduhaye yarayitwemereye ikibanza kinini ku mahegitari menshi ahantu dushaka kuzokubaka salle de spectacle ifise podium moderne mukaba muzi ko mu Burundi atasare nimwe tugira two kwakiriramwe n'abashitsi naho tworonka umuhinga mvabwenge avuye muri America ati Jenny 50 cent ndagiye mu Burundi kugira igiteramo naho tworose tumushira ubu rero abanyamerika tuzoca tubamenyesha yuko mu Burundi tugiye kuronka sare nziza aba bahinga mvabwenge rero akaba ariho tuzoca tuza turabatwara tubategurira ibiteramo berekana ubu buhinga bwabo kandi kwinjira si ku buntu abantu bazoza barinjira babirisha amafaranga kugira ngo umuntu wese atungwe n'ingabire yiwe ico nico civugo muri Manake dukorerako umuntu wese atungwe n'ingabire yiwe ego abatwa dukurikirana reka tubahijambo kumbure nabo kugira ngo bashobore kugira ico badushikirije ari bibazo bashobora kubabaza mushobore kubishura
kubera ko nazi yuko haba mu gisagara ca Bujumbura bariko baradukurikirana kumbure reka kadoka bere abibutse imirongo badukurikirana ko naho bashobora kwakura. Abari mu gisagara ca Bujumbura muradukurikirana kuri MHz 88.6. Abari mu gihugu hagati mushobora kudukurikirana kuri MHz 107.5. Hama turabaha ijambo kuri telefone 66 canke kuri 77 amajana 981 ubusa. Karibu cyane. Nuko rero kumbure tumusabe bize gira imana muhinga bw'ivyuma ushobora no kwandika n'ubutumwa bwawe urashobora kwandika ubutumwa bwawe kuri 29 amajana 772 amajana 854 ubwo ni 79 ubwo rero nkuko mubimenyereye turaza kubakira hanyuma rero ndabona bize ati mukanya ntemeze neza mugabo tubarigado uza rero turamwakira kugira ngo ushobore kubaza niba ufise ibikorwa mvabwenge umusanzwe unafise ubwenge tuzabwira n'ibikorwa biva mu bwo bwenge nyene kuko urumva mugoswe muze mumbwire ngo havuye nababwira ko nababwiye ko byose bishoboka mu wa telefone turabona umuntu alo urumva ko yagiye hari witwa banditse kuri Facebook mu muhora turiko turakoresha n'umwanya n'uwitwa tugenze gute na Nine Manariyo witwa Fabiao Kazimo ati ndiko ndabumva ndi Mozambique ariko rero musira cikagurika ntumva neza ni connection nyene nawe uravyumva ubwo kumva rero baraheza bazora bikubita gashi kugira ngo badukwirize ama arakaza ati amakuru yanyu nibaza ko yabajije mwebwe nyene muri atumire cyane makuru yanyu bwana Deje ariko barababaza ego meze neza cyane ndi mu gihugu c'amavukiro murazi ko nsanzwe mba muri diaspora ya Mozambique. Rero uyu munsi nkaba nguwe neza amaze kwiyongera ibiro 4 kuva nshitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Ngo ntuzosubirayo Mozambique. Hari agatoke kadushikira bigoranye nibaza yuko nzojya ndagatekeye. Ego nuko rero turabakira n'ubundi basanzwe ko bagomba kugira icyo mubajije bizigira imana yajinyise ati ubuza bose jinje n'abakira zihuse no kuvuga mu gihugu hagati urafite uburenganzira bwo kwakura uri mu mahanga urandika commentaire uri mu gisagara cya Bujumbura urakura ufise ivyo bikorwa mvabwenge urashaka kwaza ikibazo canke niba atabibazo mufise ndababarize nanje mwe nafise akabazo kamwe mu rwa telefone kwa umuntu muri mega karadodora urara tubwo rero yanyereye baturabira ko niba atari birere baturabira ko ivyuma biba bihagaze neza ndabona ko Lize na Eraste babijinyikiye hampanda rero abasanzwe badafise kumuri ivyo bikorwa mbabwenge byo gushikana muri manake hari umugambi mufise kugira ngo mubigishe nabo kugira ngo bashobore kuba mu bandi. Murakoze nyakubahwa Renine kuri ico kibazo ndakwibutse ko umunsi uri mu bahinga mvabwenge biteka baje kunyakira ku kibuga c'indege ngishika muribuka amajambo nahavugiye ku kibuga c'indege imbere y'amamikro yanyu nabwiye abahinga mvabwenge b'i Burundi yuko hageze ko umuntu atungwa n'ingabire yiwe ndavuga ko biteye isoni kubona umuntu azi guhingura nk'ikintu navuze ko ejo bundi abanyarwanda atabwenge baturusha abantu basimbira kwisunzu y'inzu ngo ndatukanye mugabo naravuze ko abanyarwanda nubundi bisubiremwo nta bwenge badusumvya none wosigura gute ko agaseke mu Bubirigi bakagurisha amadolari 300 hano mu Burundi akaba atahantu dufise dushobora kugashora tukagurisha n'amadolari 50 ivyo bintu birumvikana ibiseke byose biri mu gihugu nivyegerane ndabereka amasoko inkoko zose nibazijishe ntibasubire kuzivundika mu makomine bazizana i Bujumbura tubereke nyene bazidandaza rero je navuga nti nk'iki kintu ca identification twavuze tuti duhejeje kugira intonde z'abahinga mvabwenge mu gihugu cose duca dusaba yuko hasohoka ikarata y'umwuga abantu bagire ico bita karanga muntu k'umwuga burya nta muganga atagira ikarata umufatiye mwibarabara umupolisi mwijoro yacerewe canke yavuye ku kazi akwereka ijya karata y'akazi ntakwereka karanga muntu ntikerekana yuko utari gisuma mugabo batelefonye ku kazi bati uyu muntu n'umuhinga mvabwenge manake ramuzi ego ni mu mureko uragenda wose igisuma rero ikarata y'umwuga ni ikintu uyu munsi nashaka yuko uvuga ko cane
abantu batanga imyirondoro yabo imeze neza n'amafotokopi y'akaranga muntu kabo ku buryo abakuru b'amasopake bazotuzanira ivyegeranyo bitabesha ku buryo n'ikarata y'umwuga tuyisohoye akabeyi kazoba kari hasi cyane birumvikana ko umuntu azohabwa iryo soko ari umuntu azimbura mu gihugu cose tuzobanza turabe tuvyige mugabo abandi bantu waruvuze ngo badakora batazi ivyo bakora canke batazi kwizo mpano banazifise inyigisho turiko turazitunganya kuko muri Manake turafise igisata bita literature canke igisata c'abanditsi abo n'abahinga badasanzwe dufise muri Manake barongowe n'umwigeme yitwa Annie Claire n'umukoroneri yitwa sindamwibutse neza reka ndamurabe kugira ngo ntiduhave tuvuga ibitari ivyo Bacinoni umukoroneri yitwa Bacinoni n'umwanditsi mu gipolisi mugabo kandi ndabibutse yuko literature y'iwacu ishingiye ahanini mu kutunganya inyigisho zishobora guhabwa abahinga mvabwenge bakabitwandikira neza mugabo kandi basanzwe bakora no kuri vy'imico n'akaranga no kuvuga bakandika akahise k'igihugu cacu naho basanzwe bafise ibindi bitabo vyabo biyandikira ariko twebwe mission muri Manake twabahaye no kwandika kubijanye n'akahise k'abarundi ingene abarundi babayeho n'iki rero abantu batangure kwiga no gusoma ibitabo n'iki ariko kuri ibi nibaza yuko inyigisho zizotunganywa mu bisata vyose atari mu bahinga mvabwenge bakora ibidasanzwe gusa waratubwiye ati ariko ugiye kuraba ati mu Rwanda ndakararo ku banyarwanda nka bwenge badusumvya ufatiye kukihajya mba mfatiye ku buhinga abarundi dufise mugabo tukabura ikintu citwa kuja hamwe ijya politike ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye abarundi batanguye kuyumva ubu aha beretse yuko nawe nyene ari umurimyi w'ibizinu nawe nyene ashobora korora imisiba bati n'umukuru w'igihugu ati n'umukuru w'igihugu asigaye arima ibizinu akorora n'imisiba abarundi bari bazi yuko imisiba ari indya z'inyoni zo mu mwonga batazi ko ari imari ikomeye n'amasazi yavuze ko azoyorora nimba atatanguye rero twebwe nyene ico umukuru w'igihugu cacu n'akarorero kuri twebwe turiko turavoma ivyo dukora mu majambo adushikiriza mu vyo agenda aravumera haciye hose nta diskuru yiwe nimwe je ntakurikirana nico gituma nibaza yuko ibi bikorwa byo kuvuga ko abanyarwanda ata kintu baturusha nimba baradutanze kuva mu ntambara igatwe tuyivuyemwo vuba mu Burundi ubu natwe rero turiko turiyegeranya gukorera hamwe nico abarundi twari tubuze gusa reka nivugira abahinga mvabwenge abarimyi bo nabonye barabikoze neza abaganga abasirikare n'abandi n'abarimu abahinga mvabwenge ni twebwe twenyene twari dusa nabibagiranwe uretse leta mvyeyi nyene irimwe iragerageza kudufasha kugira ngo natwe tuba abantu murakoze ndiko cyane nshaka kubaza kubijanye n'abahinga mvabwenge bashobora kuba baradukurikirana mu micungararo ya Bujumbura canke muri Bujumbura hamwe no mu gihugu cose hagati mu gihugu hari umuntu ashobora kuba yarumvise aya majambo kenshi cyane gose kubijanye n'aba bahinga nyene mvabwenge baba bamenya abantu benshi bashaka kubashigikira canke bashaka gushira ahabona ubushobozi bwabo hari abashaka kuvuga ati turavyumva kuri Rema FM kandi turazi ko badashobora kuvuga ibintu bitari byo ariko turifuza kubona icicaro gikuru ca Manake turifuza kuganira neza n'uwo muntu ariko aratubwira ibintu kugira ngo tube rasure mbega icicaro gikuru ca Manake ico bagiherereye hehe uwo muntu yumva ko afise amakenga atabaye convaincre kuri ibintu tuba turavuga mwumubwira gute Mbo nibaza yuko mu Burundi hari ibimenyesha makuru byinshi cyane ku buryo ibimenyesha makuru murabona n'ikimenyesha makuru ca Manake kiri hano ku buryo n'abadashobora gushika ku biro vya Manake bari nko mu mahanga nibaza yuko Rema FM inyuma y'imbibe z'u Burundi harabayikurikirana Ego bon mu byukuri mfatiye ku kibazo ciwawe adresse ya mbere Manake ifise ni Manake Burundi TV ubwo n'urubuga rwashiriweho abahinga mvabwenge nibaza ko ari bwo bwa mbere mu Burundi habayeho televiziyo ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi atakindi kintu gishobora guca ku iyo shene atari gikorwa mvabwenge ni Manake Burundi TV yonyene ivyo rero urumva yuko ari iteka mbere ndanakeje umuyobozi w'iyo televiziyo umwubahwa Ndayishimiye Emmanuel
hanyuma adresse dukorera ko nayo ni kuri Hotel Source du Nil. Hamwe kera twahora turaba duciye mu mabisi turaba batwereka badutungira gatoke ngo hajya ni kuri Source du Nil ata muntu ashobora kuhinjira murazi ko yari hotel raramwe abakuru b'ibihugu gusa canke abadiplomate abagwiza tunga bavuye mu mahanga mugabo niho mfise ibiro uyu munsi niho dufise ibiro Manake rero murumva yuko atari societe canke atari kigo kingana n'agatasi kicaye woteruza agatoke kamwe nkuko ahandi bigenda dukorera muri niveau ya mbere ibiro numero 132 muri etage ya mbere tuko turazisonzera ko muri Francine nawe ashaka kuba afise icyo agomba kubaza Ego cyane turiko turavuga iki kintu Sopak nibaza yuko atari ikintu cari kimenyerewe cyane mu matwi y'ugwaruka ego mbe none ko twagiye turaganira kugwaruka nivyo impano ubu nyinshi ziriho kandi ziragaragara ego none ugwaruka gwumvise iryo jambo Sopak bose boba bashobora gutahura mu majambo yose iryo jambo rivuga hanyuma mbega none ko muzokwakira ugwaruka rutandukanye muzokwakira bashoboye guca ku ntebe y'ishure canke na wa wundi atashoboye kwiga wese aha hantu arafise uburenganzira bwo kuhashika murakoze kuri ico kibazo nashaka menyeshe abahinga mvabwenge bose bari mu gihugu namye ndabisigura kuva kera yuko ubuhinga mvabwenge butigwa nibi twebwe tuba tuvuye kwiga ku makaminuza ngo tuvuye kwiga art écriture n'iki nukwiga gusa ingene ushobora gutunganya abantu bakora ivyo bintu naye hani ntituba tugiye kwiga ngo gucapa ngo kubaza ngo kugira gute ngo gusiga amarangi ivyo tugenda tubizi kuko n'impano ntabwo ari ibintu vyigwa simvuge ngo birigwa iyo don atayufise ntayufise naho uvyiga ugerageza kuvyiga ntushobora kubikora nk'umunyempano naho woyize ku makaminuza urashobora gusanga umuntu azi kubaza ikintu neza azi gucapa isura y'umuntu neza kukurusha wewe wavyize muri kaminuza rero umuca mwumva yuko inyishu mwayirose cyane gose ariko mu majambo yose naho twagishize mu gifaransa mu vy'ukuri twarerekanye ko politike yishigwa mu ngiro ryacu ari ibintu vyose bikozwe mu mico n'akaranga kuko tuvuze solidarité pour le progrès de l'artisanat et de la culture nukuvuga ubwo buhinga mvabwenge hamwe nibi twihingurira mu Burundi n'imico n'akaranga akaba ari naco nagoma nsozerere ko mvuga ku bintu vyitwa club culturel canke imigwi ndangakaranga abantu bakora ivy'intambo kama bahawe ikibanza kidasanzwe muri Sopake kuko niho tugiye gutsimbatariza ibijanye no kuvyigisha haba no mu mashure turiko turavugana n'ababijejwe mu vy'indero ingene n'abana bo mu mashure bigishwa umuco w'iwacu turiko turashiraho politique ituma no mu bisagara sinzi ko muravyumva mwubahore nine hari bisagara byinshi hano mu Burundi abana baho atakirundi bazi nibitera soni nibitera soni no mu mahanga turiko turavuga yuko abana bavukirayo badakwiriye kururuka ku kibuga c'indege batazi no kuramukanya hari abavyeyi batitaho abana babo ibintu vy'indero vy'imico y'iwacu usanga barabirekeye abayaya n'abarera abana ariko mu vy'ukuri nko mu Buyenzi nko mu Rugombo nko mu Rumonge nk'imuyinga kuri centre n'Ingozi kuri centre aho mvuze duce usanga abana baho benshi batazi kuvuga ikirundi bikaba ari bitera soni rero twe tukavuga tuti nibaje muri ayo masopaki tuzoba dufise inyigisho zigisha abana bo mu ivyo bisagara kuvuga ikirundi gutamba ikirundi gutamba intore kuvuza ingoma kwigishanya kirazira mu muco w'ikirundi kuko hari ibidakorwa mu muco w'ikirundi urabona nk'ibi bintu abazungu bariko baragenda batuzanira gake bigiza abacengezi batwigisha ngo turongorane abagabo ku bagabo ivyo bintu nkabasaba ko n'umuhinga vabwenge tuzobisangana hano mu gihugu amenye neza yuko uwo mu gipolisi twarabitomoye neza twaragiye turabisaba turakoma amashi turapfukama turakomera amashi abakuru b'igipolisi ko umuhinga mvabwenge wo mu Burundi azofatanwa iryo shano azoba asa n'ufatanwe igihanga c'umuntu agahanga k'umuntu avuye kwica ku mutwe ivyo rero mu muco w'ikirundi twavuze ko hariho kirazira ivyo rero ni kimwe muri vyinshi vy'ibitera soni turiko turiyamiriza nk'ibi bintu by'abana bava mu mahanga bazanye imico y'abazungu tukavuga yuko bobanza kumenya imico yiwabo hanyuma bakaja kwiyadabuta ku mico y'abazungu bahereye ku mico yiwacu murakoze
kintu mvuze naco kirakomeye hari umwe murama namugenda barazunza utunyo hariya ngasanga birayobeye shabujya tuzobasha igitirindira Nizoshe nuko twabaye umurongo kandi umwanya uriko uragenda ko ariko atukurikirana muri jana y'uno munsi mumva yuko rero na karyo keza kugira ngo mushobore kumenya byinshi na cyane rero kuri bano basanzwe barongoye Sopake kugira ngo mushobore kumenya uburyo rero mushobora kwitura abashobora kubafata mu mugongo nababwiye ko tuba tuza ku musozo sinzi kumbure niba Kado Fabien nawe hari ikindi kibazo afise kugira ngo tugene turaba n'ubutumwa bariko baratungikira. Ego nk'umuntu yegereye abanyempano mbega ubona ibibazo bikuru abanyempano bagira ari bihe mbega muba muje gutorera umuti gute kuri ivyo bibazo bijanye n'ibibazo kandi ku mpande zose bivanye n'ivyo twavuze ko ngaha muri kiganiro. Imbere yuko nshika kuri ico kibazo mumbajije mbanze ndabamenyeshe yuko jewe ndi umuvizionnaire wa Sopake gusa ariko naciye ntunganya amatora kugira ngo abene igihugu barongorwe nabo bitoreye jewe rero sinatanze candidature yiwanje mu biyamamarije ico kibanza sindimwo kuko nsanzwe ndongoye Manake nayo ikaba ari umuvyeyi wayo makoperative na Sopake irimwo rero haraye hatowe uwitwa Nduwimana Sylvestre yarasanzwe arongoye Sopake yo mu ntara ya Kayanza murumva yuko abanyagihugu bamwizeye kubera niyo ntara yabaye ya mbere mu gihugu mu bikorwa mvabwenge Atwara Sopake ku rwego rw'igihugu. Rero nimero yiwe ni 79 15 13 29 ndasubiramwo 79 15 13 29. Iyi niyo nimero mushobora kumutorako nk'umukuru wa Sopake ku rwego rw'igihugu abafise ivyo babaza byose mu rwego rw'amasopake nuwo abibazwa si jewe. Nishuye babaye amerwa rero benshi oya ahubwo abanyakayanza baraciye ubwenge cyane mbonereho gukeza guverineri w'intara kuko nawe ari mu bantu baja mu banyagihugu mu guhimiriza kugira ngo bitabire iby'amakoperative. Ego rero abanyakayanza n'abakozi hariho no witwa Ferdinand arongoye amakoperative ashika ku 500 arenga 500 ndibuka yuko waransumbya je ndogoye 300 akabaro pe wanashaka arahise no kuronka agashimwe tumenyane uduhuze tumenyane nyakayanzumva acha aho nyene Sylvestre acha kubrancha direct ego kandi azo muri hafi na hafi gusa no kugira atavyuze ego hari ikibazo nabajijwe ntari bwishure mu mbabare ndacishure mu munota umwe abahinga mvabwenge bo mu Burundi hari abantu bakunda kwihenda bakibaza ngo abarundi ntidukaze yewe abarundi nabahinga mvabwenge bateye ubwoba cyane nk'uboronka hari ibintu byitwa East African Got Talent ntawuzi ingene babikoza abarundi tutarimwo kuko ntibaduhanuje kuko uvuze ko mu Burundi ufise ibintu ushaka kuhakorera ugasanga mu baririmbye kidumu ntavyazi ugasanga Cedric Bangi ntavyazi ugasanga Amicale des Musiciens nkumbure ntavyizi sinzi ko ico kintu copasa uvuze yuko uje kurondera aba artiste mu Burundi ugasanga jewe Rubesi ndimwo bujaba ntarimwo ba Everine ntibarimwo uwo cuvuga kuje kubikorana nabande mu byukuri rero hari ibintu duhendana ugasanga Uburundi ubu ntibazosubira kubukumira ntibazobishobora nyene icubahira umukuru w'igihugu cacu Variston Ndayishimiye ubu ni watwara akarere akarenganya Uburundi bwari bumaze iminsi bugirirwa bukumirwa muri binabiriya ndizera neza yuko ubu mutama wacu aratwumva ndavuga General Majoro atwumve yuko ubu twihagazeko kandi tumushigikiye kugira ngo ivyo bibanza bahora badutwara bitwaje ngo Burundi ngurumva ngo buri muntu twe turi mu ngwano twebwe ingwano yaraheze ubu turi mu rugamba rwo kugira ngo twikure mu bukene none rero ico kibazo warubajije nta kibazo ca renforcement de capacité mu Burundi gihari mu buhinga mvabwenge abarundi barazi gukora ibintu vyabo bakeneye gusa ko baronka support y'ibikoresho ibyo twita matière première iki akaba ari naco kibazo nyamukuru twashikirije abashikiranganje bose twagiye tuganira kandi baravyumva ikibazo ca kabiri abarundi bafise mu buhinga mvabwenge naho bashora umwimbu w'ivyo bahingura na bakeneye sare nini nkijya twavuze berekaniramwo ubuhinga bwabo bakeneye kuja mu marushanwa mpuzamakungu ama competition ivyo rero nivyo turiko turabafasha kugira ngo tuze turababwira tuti yamara UNESCO yateguye ibi nibi nimwiyandikishe muzoje muri Ethiopia nimwiyandikishe bizobera mu Budage abahinga mvabwenge bo mu Burundi ntibazi gukoresha réseaux sociaux
tugiye kubigisha bose guhera ku mitumba ingene telefone zikoreshwa. Iyi telefone irimo ibintu byose. Hano urashobora kuhasabira ishure reni, wari ubizi? Urashobora kuronka ishure ukoresheje telefone. Urashobora kuja gukora exposition, festival, foire ukoresheje telefone. Abantu benshi rero ntavyo bazi. Rero nibaza ko ibibazo bafise turabizi, n'ivyo bashoboye abarundi turabizi. Hanyuma rero urumva ko nawo ni muri Hotel de Ville bazoriha amafaranga 10,000. Kuri ibyo 10,000 byawe rero uzoheze igihe cy'isaha 9 kugira ngo wibonere abandi banyempano bakwazo bariho ngo n'abaririmbyi bita ba Ines Kagel, ari abakinyi b'amareresi kandi basanzwe ari n'abaririmbyi, harimo na Kadoha Belle twe turumva ngahanya, yego hanyuma na Sabasi Nkuru Nziza, azaba na Albert Muhimbare n'abandi. Rero harimo n'abandi bakinyi ko murazo batangaza bakinyi miyoreresi basanzwe bari mu bwoko bw'abatwa. Abatwa nyene numva ko ikibanza cyo gukinamo umutwa hakinyi umutwa nyene nimvugo kwa kundi nyene inzu babamo kwa kundi nyene ngira muzabona byinshi nyene. Nuko rero hanyuma dusozera na kino kiganiro iyo mumva abanyempano bariko bakora muraheza mukavyakira gute muri Manake? Ni iteka ridasanzwe nari mpejeje kuvyandika hano yuko ngomba gukeza uwo mugwi. Sinzi ko bamaze kugira ni groupe ni Anterme de la Roi bitwa ngo iki, ni cooperative canke ni entreprise canke ni groupe, irashobora kuba ari team isanzwe ata amategeko bakorerako. Ni cooperative isanzwe no muri ADB iranditswe ni BMT, Burundi Movies and Talent. Ari cooperative ni muri Anacope kuko muri ADB bemeza les entreprises. Okay. Bon, ariko nagoma ndabakeze bimwe bidasanzwe kubera yuko iyi ni intambwe idasanzwe. Nko muri Manake dusanzwe dufisemo ino departement ijejwe kubitaho umunsi ku munsi, cyane cyane kumenya abahinga mbabwenge bakina amareresi bakeneye iki, ibi vyipfuzo byabo byose bo bishikiriza uwitwa Mugisha ngira ngo arazwi mu mareresi menshi. Ariko byari vyiza yuko tubabwira nimero yiwe ya telefone kugira ngo umukinyi w'ireresi wese ari mu Burundi avuga ati je ndakeneye ibikoresho vyitwa gutya, ndakeneye ubuvugizi ubu naburiya muri leta canke ahandi. Ngira nizo dusozera gukora mu mwanya bariko baratwereka ati buya abandi ba sport bagire bingire. Ego nibaza yuko atavyinshi nari kuvuga kuri ico kuko yari nimero yiwe gusa. Ni ari kuri 68 38 32 94 68 38 32 94. Ego abahinga mbabwenge bakina amareresi nibaza ko bumwitura Osendo Manake. Ni Mugisha rero mwamenye mu cinema mareresi cyane, benshi baza ko bamuzi kuri kangwa ngo fasha mana fasha iyo nza gucyunye. Hanyuma rero reka dusabe kumbure Fara adusozere dushimira abatumire abakurikiranye, sinzi natwe kwenye batwakoranye neza shimira. Mwakoze cyane, reka dushimira abo bose babanye natwe muri kino kiganiro kuva mu ntango kugera ku misozi n'abagifatiye hagati mugire kwihangana, turacari ku murongo hanyuma muzoshikirwa. Muzobe mwateguye utuyinite dukwiye kugira muganire n'umutumire cyane cyane abajene turazi ko Imana ari nyinshi muzifise, turatunze mu mitwe yacu, muganire cyane kugira tumenye ibyacu aho tuvyoriyanta. Reka nshimire umwubahwa wacu mutumire yashoboye kutwitaba, tubashimire cyane. Murakoze cyane, ngire ko nshimira cyane mwebwe mwatwakiriye kandi nkaba mbonye yuko mutakira aba stagiaire ubwo murabamenyesha makuru babunyoye. Murakoze cyane, nshimira abo twafatikanije kino kiganiro. Ego janda ikiganiro janda cy'umunsi kikaba kigaruke ngaha, mubandanye muba kuri Rema FM, ibiganiro biracabandanya. Sangwe ikaze.